Bakunzi ba B-Info Plus aho muherereye hose ndabaramukije, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ndetse n'imiryango yanyu yose. Nizere yuko mwagize isabato nziza aho mwiriwe, kuko turi mu masaha y'umugoroba w'isabato. Reka rero nihanganishe imiryango y'abakongomani itari mikeya, baba abahitanywe, yaba imiryango yaburiye mu isanganya ry'indege yabaye, canke imiryango twabonye yaraye ibuze ababo bazindutse bicwa ubunyamaswa n'abateroriste. Ngira ngo mwese mwabonye amavideo y'abakongomani b'imisore mu by'ukuri bishwe urupfu rubi, baboshe n'ibintu mu by'ukuri byo gutera ivyatsi ata muntu numwe yoshobora kubisabira ko. Reka rero muri uyu mugoroba w'isabato tuganire kuri kimwe canke bibiri gusa, kugira ngo duce twiryamira hama tuze dusubire mu biganiro byacu byo ku munsi w'ejo. Ariko kandi imbere yuko ninjira mu kiganiro nyezina, reka nshimira cyane by'umwihariko bamwe n'abandi bakora ibishoboka byose kugira ngo muri B-Info Plus dukore turi comfortable. Ndavuga abariko baraturungikira amazi yo kunywa kabisa, Imana ibahezagire kandi ikomeze kubagwiriza inabasubirize aho mwakuye. Ndavuga n'abariko barashigikira umugambi wo kugura ibikoresho bitandukanye, mwebwe mwese mwumve yuko muri abantu bacu bo ku mutima. So reka twinjire mu kiganiro cyacu nyezina ntarinze kubarambira. Mu kiganiro cyacu tuza kuvuga kuri imwe gusa canke zibiri. M23 mu ma meeting bariko barakoresha cyangwa se mu manama bariko bakoresha bene gihugu, bariko bagaragaza neza yuko bazova mu gisagara ca Goma ari uko Yesu Kristo agarutse ku isi. Ibi bigaragara mu kavideo kariko karacicikana ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye, aho bamwe mu barongozi ba M23 bivugiye aya majambo. So bikagaragarira kandi mu bikorwa zironyesha mbaza M23 zikomeza kugaragariza ku mirongo y'urugamba, mu gihe bamwe n'abandi twari tuzi yuko kuvaho hasinyiwe amasezerano y'agahengwe yuko atamigwano namba yosubiye kugaragara, ariko dukakomeza kubona zironyesha mbaza RDF zikomeje kwigarurira uduce tumwe n'utundi. Kumbure turaza no guca ku mubonano President Trump yagiranye hamwe na President Putin ku munsi w'ejo hajya muri Alaska. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'umusesanguzi mugenzanje wundi mutari bwumve nabazaniye mushasha. Reka ndamuha ikaze aramutse abadukurikirana. Bwana musesanguzi mwenzangu, uri mpore? Yego turi mpore. Ndabasabe muduza kajwi muce muturamukiza ko adukurikirana hano kuri B-Info Plus. Yego murakoze cyane, ndabaramukije mwese abariko barakurikirana B-Info Plus. Nizera yuko mukomeye aho muri hose kandi Imana ishikara kubagira neza. Yes, bwana musesanguzi mwenzangu, ngira ngo wabyumvise ivyo tugiye kuganira ko. Reka dutangurire ku mubonano wa President wa Amerika Donald Trump hamwe na President w'Uburusiya Putin. Kujya kuntu bahuye bakaramukanya, ubona hari ico bivuze mu cyatumye bahura? Yego cyane, birafise ikintu kinini bisigura, haba kuri abo ba president babiri ngabo ku giti cyabo no ku bihugu byabo, ndetse no ku mahanga yose. Twebwe ibihugu byose biri ku isi kujya mubonano wari umubonano ukomeye cyane kandi wari witweze, waritezwe n'abantu benshi. Ni umubonano usigura ko ibihugu nubwo byabishamiranye hamaho kuvugana, kubonana, kurondera inyishu y'ibibazo biba bihari hagati y'ibihugu, kandi ko ibyo bishoboka cyane haba ku bihugu bifite amikoro mato cyangwa ibihugu vya rutura, yaba Amerika no Burusiya. Nari gihe dusanzwe tuzi ko ari byo bihugu bibiri vya mbere rutura mu vyerekeye intambara za gisirikare, ko murabona biriko birabera muri Ukraine ni intambara ziri sophisticated cyane, rwego rukomeye cyane. Hamwe bamwe biteganya intambara ko ari intambara y'ingere difitire, no kuvuga intambara y'akazoza batari biteze ko intambara nk'igihe ishobora kuba muri no myaka.
urumva rero ni umubonano wari inkoramutima cyane kandi twibaza ko wagenze neza nubwo bamwe n'abandi bashobora kuba paraporo y'amaintere yabo bashobora kubona ko byagenze gushaka kuriya mugabo muri rusange ni umubonano wagenze neza cyane. Urakoze cyane bwana musesanguzi mwenzangu, twabonye aho bano bubahwa babiri batashimye kugira byinshi bavuze mu byo bashoboye kuganirako, ariko duca tubona igihugu cya Amerika kigabanuye ruvuga amatagisi ku gihugu cy'Ubushinwa cyashora ku vy'ibitoro nimba ntihenze. Tuvuge ko yoba ari uwo mubonano wabitumye. Yego cyane nkuko mubivuze umubonano ivyawuvuyemo nuko vyagenze biracari ibanga kuko ujya n'umunano wari uri muri security ikomeye cyane mbere mubonano imaze kuba ku isi n'umunano warusa n'umunano ucungerewe cyane uburyo haba kuri abo ba president bose murabona ko umutekano wari ucungerewe urwego rukomeye hamwe n'ivyo bavuganye nuko bavuganye vyose ni ibintu biri secret defense kuko hamwe vyoza biragaragara bikaja ku mbuga zose birashobora kugira ibintu bihinduye bikaba nka surprise, ariko ivyagiye birawuvamwo biragaragara ko bimwe bitanguye kuja mu ngiro. Nta birebire benshi n'amenyesha makuru bakomeye cyane ntibaramenya by'ukuri ido nido, ariko iminsi ihera niko tunya turabimenyeshwa. Muri ivyo rero Amerika yategerezwa kugira ikintu ikoze kugira ngo yemeze Uburusiya ko imubonano kabisa ari ikintu wavuyemo, kandi nizere ko n'Uburusiya nabwo dushobora kubona minsi iza ari ikintu ukoze kugira ngo bwerekane ko hari ikintu kabisa imishikirano yashoboye kuvamo, nubwo izo mpande zose zemeza ko atagusinyira amasezerano ko habaye cyangwa kuboro mugabo bose berekanye ko ari inzira nziza batanguye. Muri ivyo rero twoshobora guca tuvuga nk'ivyo vyerekeye kugabanya amatagisi birashoboka cyane ko byavuye mu mubonano mugabo kandi umenye ko perezida wa Amerika Trump ari umuperezida w'ugwenge cyane gwinshi, afise ugwenge gwinshi, akoresha amayeri kuryo n'umudandaji n'umu-entrepreneur mugwizatunga akomeye, arazi ingene bigenda kugira ngo agire amayeri ashoboye kuganya umwanya canke gushikira ku ntumbero ziwe bakoreshejwe uburyo bukeye cyane. Mugabo na Trump na Putin nawe nyene ntiyoroshe kuko nawe n'umuntu w'inzobere cyane haba mu gutwara canke mu vyerekeye renseignement mazi ko yakoze muri KGB, no mu ofisi akomeye cyane mu vyerekeye renseignement, nawe arashobora kumenya ivyo mugenzi we ariko aragerageza gutekinika hanyuma agaheza akamukorera ko mwibanga rikomeye. Nibaza ko ibintu bijya mu none ugiye kuzana impinduka zikomeye, kandi ku bantu bari optimiste barashobora kubona yuko bizogenda neza. Nibyera ko umunano bizova mu ko bikose bizogenda neza haba ku mahanga cyangwa ibihugu byabo bibiri. Yes, urakoze cyane bwana musesanguzi mwenzangu, reka dusimbire cyane wanashaka hano ku butaka bwa Kongo, ni naho abadukurikirana cyane basanzwe bamenyereye tubashikiriza amakuru y'ibibera hajya ku mirongo y'urugamba muri Kongo n'ingaruka z'intambara ziko zibera muri Kongo. Uyu munsi turiko turabona M23 igaragaza ko itarota iva mu bice yamaze kwigarurira hajya ku butaka bwa Kongo. Ibi biriko biraba mu gihe ku munsi wa lundi le 18 hitezwe yuko haza gusinywa cessez-le-feu. Wewe ubibona gute? Mbo icambere cyo mwomenya nuko intambara zisigaye ziba ku isi harimo intambara urugamba rw'amajambo, aho abantu bashobora kuvuga amajambo atari uko ari vy'ukuri mugabo kugira barabe mu rundi ruhande inyifato bari bufate kugira amenye umukenyero ari bushireho. Mugabo ikigaragara nuko yaba intambara yiyo muri Kongo cyangwa ziriko ziraba ku isi harimo amayeri menshi, harimo kabisa gutekinika cyane ku buryo abantu bashobora no kuja mu biganiro ariko atakuri kurimo, ahubwo ari kurondera ngene abantu barakorera ku mwanya kugira ngo barongene bitegura. Ubu turi tariki 16 mu minsi ibiri, niba by'ukuri azaba basinya amasezerano ivyo M23 ivuga, urumva yuko yo bikavuga igihushane y'ingendo nayo M23 isanzwe irimwo byo gusenyera amasezerano, kuko mu masezerano bari businyaniye n'igihugu cya Kongo harimwo ko bategerezwa gusubiza urere bwose bafashe guverinoma ya Kongo, nayo ikemera yuko baganira ingene bashobora haba
kunegosia haba kuvyerekeye gusabikanya ubutegetsi canke gusubiza kundemobiliza abariko baragwana kugira ngo amaintere nabo yabo yatumye bafata umuheto nabo nyene akore bashobore kuyakorerako mugabo ukuntu bavuga ko bazogumana uburya burere hamwe nuko wumva ko muri rya accord de principale barasinye itariki 19 z'ukwindwi uce wumva yuko ari nkinamico kabisa ni nkinamico ni ibintu bitumvikana kuko hamwe byo ari ivyo bavuga hamwe n'ivyo biyemeza n'ingendo bo bariko barikwegera kuko indimi zabo kiziba nyinshi ntawe usubira kubizera. Bwana musasanguzi mwenzangu, ibi biriko biraba mu gihe kuri accord de principe basinye M23 yategerezwa guhagarika intambara cyo kimwe na FARDC. Mugabo twakomeje kubona kuva bagisingira accord de principe M23 muri Nord Kivu yigarurira uduce dutandukanye ndetse no muri Sud Kivu ikabikomeje kwigarurira uduce dutandukanye. Urabona mu by'ukuri y'amasezerano hari ikizovamwo. Amasezerano ibintu biriko birabera mu buseruko bwa Kongo n'intambara bashaka agenda bishobora kubihuza n'intambara zose ziko ziraba ku isi ubwazo se abantu baba bankana canke ajya amaintere bavuga ariko nyuma yavyo harimo ibihugu vya rutura bikeneye ubutare bikeneye ibintu bishobora kuba ubutunzi bunyegejewe mu butaka nico gituma jewe kubganje kugira ajya amasezerano by'ukuri nuko ari ibintu byinshi bitariko birakorerwako mugaye kigaragara nuko ari amasezerano ubona yuko inyuma ya ikinyegezemo ari kugira ngo ibihugu bya rukuta bishobore kuronka ubutare bwa Kongo nico gituma kuvuga yuko intambara yo cihagarara ubwo nyene ndavyemeza ko bishoboka mugabo M23 yo bwayo n'igikoresho biragaragara musasanguzi mwenzangu mbabarire gato ndagucire hari ibintu bihambaye uvuze nifuza ko tuza kwinjira ko cyane wavuze yuko hoba harabayeho guhendana mu masezerano n'amakosa mu masezerano yahabaye mugabo kandi mbere ko tubyinjira ko neza ibi ni mu gihe tuzi ko na leta y'u Rwanda isanzwe iriko iraganira na leta ya Kongo kuri kino kibazo nyene chizi ntambara ziko zirabera mu buseruko bwa Kongo ariko kandi wibuke yuko leta y'u Rwanda itigeze yemera ku mugaragaro ko isanzwe nafise n'ingabo muri Kongo ibi byo ntacu bivuga ko ndafise byinshi ndabivuga kuko nkuko mwabivuze amasezerano ariko aragerageza kuba imishikirano iragerageza kuba mu Doha irikiraba aho tuzi yuko ari nini mishikirano yari kiraba i Washington aho Rwanda muri yo mishikirano nago nyene gwiyemeza ko mu kiringo kitarenza amezi 3 zogwa kwinta ingabo zabwo ku butaka bwa Kongo urabona yuko ari nyene wa mukino w'ibihugu baguma bavuga bimwe ariko bakora ibindi ni gute none umuntu yaciye yibaza ati mbega ni gute igihugu covuga ko atangabo gifise ahantu maze mu masezerano kikiyemeza ko kandi kikanabisinyira ko kizoca gikura ingabo zaco muri ico gihugu murabona yuko vyose ari ibintu mubona ko harimo urukino rwinshi ngarutse rero kuri amasezerano yabaye muri Washington hagati y'ivyo bihugu bibiri n'amasezerano ubona yuko yabaye mu tunenge shoje ubganje hamvuga kwiti cyane nshobora kuvuga ati n'ubunenge yerekana ko ata kintu kinini yaje ubganje no yitegako kuko murazi ndafise ibintu bishika nka 4 no shobora hakubabwira vyerekana ko hari mu tunenge icambere ni ubwa mbere ni kuki igihugu ca Amerika ndetse mu president wacu yari we yashoboye gufata iya mbere kugira ngo ahuze ibino bihugu kugira ngo arondere ko intambara yohagarara ni uko icambere mumenya nuko president Trump yifuza kuronka agashimwe ka Prix Nobel kandi akaba yari yimenyemeje yuko azoshobora guhagarika intambara imwe ku kwezi mu mezi 6 ahagarika intambara 6 zikomakomeye ku isi ku ruhande rumwe vyabiri ko biramuta kuba amazi ariko ari handi ariko arabishobora rero muri uko guhagarika izo ntambara niho mu kwezi ku kwezi kwa 6 yashoboye guhuza apana atari abakuru b'igihugu babiri
Kongo n'u Rwanda ariko abaminisitiri babo icyambere y'akanenge kambere karimo nuko mu bisanzwe amasezerano caba gihutihuti ugasanga abantu barasinyishije kugira ngo baje muri uwo mugambi wa Trump ariko by'ukuri atari amasezerano mu buryo bwimbitse urabona yuko ari mu gihutihuti kuko amasezerano mu bisanzwe y'amahoro n'amasezerano asa n'ayateba urazi nk'ivyabaye aha mu gihugu cyacu Burundi ko byafashe umwanya kugira ngo tuva muri izi njyane kandi murabona ko uno munsi dufite umusaruro wavyo sinibaza rero ko mu kwezi kumwe muhoba amaze kwicarika abantu mwizi ibibazo kuva muri kahise kabyo gushika uno munsi kuba rero bariko barakora gihutihuti iryo ni kosa ryari rya kabiri ntitwovuga ko amasezerano yabaye igihe abakuru babiri batasinye bene vyo batasinye kuko iyo bamaze kubisinya niho habaho engagement y'ibihugu ariko murana hasinye abaminisitiri hanyuma gushika ubu bari bavuze yuko mu mpera z'ukwezi kw'indwi hazoshobora gusinya abaperezida babiri wa RDC n'u Rwanda ariko umengo sinzi iyo babigejeje u Rwanda urazi yuko perezida w'igihugu cy'u Rwanda yaciye agwara ingwara ikomeye cyane itanavugwa no mwizina jewe kubwanye nibaza ko byarifatanye no kunyika kugira ngo ntave ashira mu ngiro ano masezerano iryo ni kosa kuko ntushobora kuvuga ko wahejeje ugafelicita abantu ariko ibintu bitarahera kuko bice bigaruka kandi gusubira hasi tugasubira kwiga ibibazo bishasha bikace bitanga itoto urakoze cyane iyindi akandi kanenge karimo nuko amasezerano haba kenshi muri byo twari kutubabwira bya Trump ari inyungu ziubwiwe kuko murazi yuko akunda yuko azoboneka cyane ku isi nk'umuntu muri kahise yakoze ibintu bikomakomeye ikindi naco ni umuntu akunda igihugu ciwe amasezerano yose yakoze nta nyungu za bene gusinyana amasezerano araba ahubwo araba inyungu cy'igihugu ciwe kuko ahantu hose muzobona amasezerano aba muzosanga igihugu cy'Amerika ariko cyo kirabironkeramwo inyungu zikomakomeye nko muri Kongo nta kuntu byumvikana ko uhuza abantu maze ubutaraka cyari ubwe gukira mu bayo masezerano ugasanga inyuma hinyegeje amasezerano y'ubutare gutyo ivyo M23 kiragwana kugira ngo ishikire inyungu z'abayitumye ugasanga noneho bamwe bayitumye niho bishikiye urumva ko ibara ricerigwa bashobora gupira cyane ubutare bwa Kongo akandi kanenge kanovuga nohereza ko ningene amasezerano ari buje mu ngiro ushobora guhuza abantu babiri ariko ujya yitwa ko ari we ari imbere atarimwo kuko murabona u Rwanda rwamye rurariro karenga ko rudafite ingabo muri Kongo hanyuma rero rukaheza rukavyemera ko zokuri izo ngabo mugabo izo ngabo ko zitwa M23 zozo atanamwe ziboneka bisobanura ko u Rwanda rushobora gukora umukenyero ngo rwakuye abasoda bazo ariko bamwe bitwa M23 ariyo bakiri maze rukaheza rukarenga ko rwabivuyemwo ariko intambara yo kagumibandanya kubw'ivyo rero aya masezerano afite akanenge ko ushobora kuvuga yuko yoshobora kuba azohava yuzuzwa n'aya y'Idoha mugabo murabona nkuko twatanguye tuvuga mwatanguye mutubwira ko mubona ingendo ya M23 ivyivuga n'ivyirikira ko vyerekana ko by'ukuri atangingo muharura afata wo kugira ngo uje muri processus y'amasezerano bire mucemona ko bice guma biri compliqué ariko inyungu zose ugiye ko ndabibona izavaze gukira igihugu ca Amerika ko murazi ko ari cyo kenshi intambara zikunda kuba kwisiza ziri kiba kiri nyuma yavyo urakoze cyane mwihwezo nk'umusesanguzi mugenzawe urakoze cyane bwana umusesanguzi mwenza hari ikintu uvuze gihambaye cyane gose Chingene leta y'u Rwanda yiyemeje ko izocikura ingabo zayo ku butaka bwa Kongo ariko tukaba dukomeza kubona ibihushane kuko nta musi wijana tutaronsa amakuru yuko izinyesha nyene za RDF zongeye gucucagira ingabo zabo n'ibikoresho hano ku butaka bwa Kongo mu bice bitandukanye so urumva yuko nibihushane ibyo baganiriye ko ibyo bemeranje mu masezerano birahushanye cyane gose n'ibyo turiko turabona ku mirongo y'urugamba kankoresha mvugo kuko urugamba ntabwo bwigeze ruhagarara aha rero hacaza ikibazo gihambaye cyane gose umuntu umwe n'undi ashobora kwibaza nka hamwe byoshika aya masezerano yaba yo muri Amerika canka y'Idoha muri Qatar ntihagire ikintu na kimwe ashitseko umuti uzoba usigaye bwana musanguzi mwenzangu ubona zo ari uwuhe muti kugira ngo abakongomani
bashobore kuronka amahoro cyane cyane hano mu buseruko bwa kino gihugu? Ego murakoze cyane. Mu bisanzwe umuti wamye ubaho ku byerekeye intambara, kana hamwe intambara yigeze ihera atamasezerano abayeho, nta mufata ku ntambara dufatiye iyo hafi duheruka ya kabiri y'isi yose. Hitler yaratsinzwe mugabo amasezerano yarasinywe. Shaka kubabwira yuko igihe cyose intambara yamihezwa n'amasezerano, mugabo mbega aca umuntu acibaza mbere y'amasezerano asinywa intambara iheza barayahe? Hari amasezerano mumbabarire gato musesanguzi mwenzangu, mumbabarire gato aho nitwehemeranya kuko nugwa kandi karokoroshi cyane gose hano hafi mu gihugu cy'u Rwanda. Izi nyeshamba za RDF nyene zango ziyoboye igihugu cy'u Rwanda ari FPR Inkotanyi, sinibaza ko ari amasezerano bagize nyuma yo kurangiza intambara. Nico gituma jewe ubwanje ntovuga ko iyo ntambara irarangira, aho rero ndayivuze nka jewe nyene kuko igihe hatabaye amasezerano uwatsinzwe babita mu gifaransa ku recapitulation, ukemera yuko watsinzwe ugasinya ati je natsinzwe ndiyemeje ibi n'ibi, ico gihe ntiba birahera, ahubwo birashobora gufata nka kujya dufate nanjye no bakarorero nk'intambara yabaye yo kurwanya iterabwoba muri Afghanistan. Urabona yuko kwata amasezerano yigeze asinywa hagati ya Amerika n'abajya batariba, nyuma y'imyaka 20 mukaza mubona birasubiye guhindura, birahinduye imirisho. Novuga ko aha igihugu cy'u Rwanda kabisa, mbere no nagira ko ndabahanura yuko bogerageza bakayaga nabo bose bibaza yuko boba baragwanye, boba baratsinze, kugira ngo bagire ikintu bashitseko, kugira ngo bakingire kazoza urunganwe rwabo, atari uko naho tugiye tubona intambara zigeze zibaho zigahera atari amasezerano habaye, uko yoba yitwa kose mbwaka haba. Rero u Rwanda ahogoro hagabira kuko nta masezerano yahabaye, abatsinze n'abatsinzwe nta urame ntibirahera. Je niko no bivuga. Musesanguzi mwenzangu, uravuze ikintu gihambaye cyane, mbabarire gato, uravuze ikintu gihambaye cyane gose. Abantu benshi bakomeje gutara intambara ku Rwanda, abigira abavugishwa n'Imana, abigira abasesanguzi nk'uku kwawe, bakomeje kwerekana yuko mu Rwanda umwanya n'umwanya rushobora kwambikana. Hoba ari kubera yuko ayo masezerano atahabaye kuva aho FPR Inkotanyi ifatiye igihugu? Ego cyane, kuko reka mbere nibaze ko ndagoye n'akandi gatekerezo, icyumviro nibaza ko cyo cyagifasha n'abemera bose. Urabona mu ijuru harabaye intambara y'Imana na Lucifer, ariko urabona ko atamasezerano bigeze basinyiranira, kandi iyo dusomye Bibiliya turabona ko ari intambara yindi izohava bayanyuma izohuza ingabo z'Imana za Shetani, kandi mwe bita ngo Harumagedoni. Byukuri aho tutahura yuko ari uko nyene ibintu bimeze, atacu umuntu ashobora guhindura ko. Igihugu cy'u Rwanda rero ko kitasinya amasezerano n'abantu ko kibatsinze, nabo bakemera ati turatsinzwe. Aho rero urumva sinovuga ngo bizobu canke bizoba iryari, mugabo kenshi ibintu ntibyijana. Bariya batsinzwe iyo baba bari hose urumva ntaco baba baremeye. Ariko niya mpanuro nyene basaba nti kenshi umuntu akwiye kurondera ujya yatsinze kugira atuma musinyisha yuko yemeye ko yamutsinze, hanyuma bagaheza bakemera kubana amahoro. Kuko nk'intambara ya kabiri isi yose ntawe ari kumenya ko igihugu cy'Ubudagi cyateje uruhagara ku isi n'abantu benshi bahapfiriye, cyasubiye guhuza cyane n'ibihugu byose bagwanye no munsi bakaba bafatanye mu nda. Ubwo ayo masezerano nyene by'ukuri amasezerano ni meza cyane. Muravuga muti muravuga muti none bizoca bigenda gute? Muri Kongo bizoca bigenda gute nka hamwe amasezerano byokwa nka gose? Icambere nabwiye yuko kugira twemere ko intambara izohera muri Kongo n'amasezerano, mugabo nariko ndababwira mbere amasezerano azafise ihe sura. Icambere amasezerano, hari amasezerano abantu bashobora kumvikana hamwe tita negotiation, bagaheza bakumvikana, duhevye ibi twemeye ibi, abantu bagaheza bakanywana. Hakaba nani masezerano umuntu yitwa treve, aho umuntu yemera ati jewe kuri turansinze mugabo aye nakarimbi, bagaheza bakabana uko mu mahoro. Urumva hakaba n'amasezerano agira gatatu bita amasezerano ya recapitulation, aho umuntu abwira mugenzi we ati ndatsinze canke ndatsinzwe, urendeme ndatsinzwe, ntihajya baca guca amande bakaguca amahano, sinzi no byita mugabo n'ihadabu mu Kirundi n'amahadabu.
twovuga amadaro ku bantu mugabo ku bihugu hari ukuntu bavyita n'amafaranga canke ibintu repara wononye ubwawe ugaheza ugahindisha ico gihugu cagutsinze kuko urumva wowe watsinze uba wavyemeye. Rero muri Kongo uko je ndiko ndabibona bizova bigenda duce tureka igihe abantu batumvikanye no munsi no kuvuga uce turaba biriko biraba ku rubuga aho izo mpande zibishamiranye hanyuma gushikaho uruhande rumwe ruzokwemera ruti jewe n'ukuri naremvye ndemeye. No kuvuga mu mvugo yeruye baca barasana uwutsinzwe akamanika. Ego baca barasana nyene nko mubivuze utsinzwe akamanika agaheza agasinya ko atsinzwe canke bakamwirukana bakuma barindiriye bacunze yuko azohava agaruka kuko iyo mwirukanye mutavuganye n'ubundi aragaruka. Ni nayo mpamvu impanuro notanga kuri ibihugu M23 yakwiye gusinyishwa amasezerano igasinya kagira ikintu yemeye hanyuma ikazogishira mu ngiro mugabo kukuntu mubona guma amasezerano hirya no hino yongera ifa yongera igaruka ibintu kabisa bituma atakintu tweza tugakuramwo kizima kizodufasha muri kazoza. Rero muri make ubuzotsindwa muri intambara amwe vyokwanka ko bayaga azohaza asaba ibiganiro kandi ico giganiro FCA yasura yo kuri kapitira kwemera ati ndatsinzwe mumfashe nimwave muntsindayo gusa. Yes, urakoze cyane bwana Musisanguzi Mwenza, uratubwiye amajambo mu by'ukuri y'ubwenge akomeye. Ndabona twakoze n'umwanya muremure, sinzi ko hariho rimwe canke abiri woshobora gushikiza kugira ngo turangize kino kiganiro cyacu. Ego mu kurangiza je uko ndabibona nuko kugira ngo aya mahoro azoba amahoro arama tuko turandira muri aka karere u Rwanda canke M23 canke Kongo ntibashobora kuviheramo bonyene kuko umutekano w'umusiriko bwa Kongo wega bino bihugu byose yaba Uganda yaba Rwanda mbere n'u Burundi kuko murazi yuko ibintu biriko biraba n'intumbero n'iforo bifise murabona yuko Burundi butegerezwa kuhagabira. Ni nayo mpamvu hageze gusinya amasezerano yo kuyaga ibihugu byose byategereza kuza bikareka kuba gushishira mu maboko y'ibihugu vya rutura aho usanga bigaragara ko ibihugu vya rutura ivyo biba bifise inyungu gutyo niho umutekano urama tushobora kuronka nayo bundi no guhendana bintu bituma umwanya uba muremure maze usanga imibabaro mu bantu ni gutura turugasanga biriko birongera atanye gutwe tufisemo. Ariko bwana Musisanguzi Mwenza turiko turabona igihugu cy'u Rwanda muri iyo mishikirano nibaza yuko Uburundi na Tanzania na Kenya bitari bikenewe kubera yuko ntabwo byigeze byiyemplika directement muri intambara. Umutekano w'igihugu kimwe ntushobora gutorega umuti ibihugu bibanye bitagiyemo kuko murabona ibibayira muri Kongo Rwanda ruvuga ruti dufise aba FD tuko turagwana nabo bari kwafashwa tuko cyo gituma turiyo Abarundi nabo murazi yuko hari imihari by'ukuri imbere bivuga ko ifashwa n'igihugu cy'u Rwanda Red Tabara nayo ireretse ko M23 yogira intambuka iteye kugira ngo nayo ironkera ahantu menera. Ibindi bihugu sinovuga cyane mugabo murumva ko Burundi muramaze kumva ko na Uganda imaze kubyisukamo cyane ikavuga ko ifisemo nayo nyene inyungu zayo zikuri amasezerano hamwe yoba hagati y'ibihugu byose niho twoshika ku mutekano urama maze hakaba ko gufatana mu nda kuko ibihugu mugiye kuraba n'ibihugu by'abavandimwe aba bantu twese turi bamwe nta byamoko kabisa ibihugu twese tuvuge indimi zigomba gusa abantu bafise n'imico yegeranye cyane ku buryo inyungu zacu tubazegeranye cyane gusoma inyungu z'abanyamahanga bakure. Yes, reka ndagushimire cyane bwana Musisanguzi Mwenzangu kuri kino kiganiro dukoranye n'uvuga cy'ubwenge buhanitse cyane. Murakoze cyane. Ego reka nce nshimira abadukurikiranya aho bari hose nizere yuko mwagize ivyo mwumvise kumbure biza guhindura imbono y'ibisanzwe biri y'ivyimviro bamwe n'abandi bari bafise ku vy'ibiganiro biriko birabera Doha muri Qatar hamwe n'amajambo ariko arashikirizwa n'izinyeshamba za RDF ziri ku butaka bwa Kongo ziyambitse profile ya M23. Nizere yuko tuzongera mu biganiro byacu byo ku munsi w'ejo. Ciao ciao.